Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu musangwe ikaze yo gukurikira amakuru twabateguriye kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2023 mu kakaro umwaka wa 2022 ndahere ku nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe arongoye mu kiringo cy'umwaka kuva kuri wa 2022 mu kakaro umuryango w'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko mwishira hamwe Fokode bati yari intambwe nziza mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ariko bakaba bafise akangonongono ku bijanye n'ico President Evariste Ndayishimiye azomarira ibihugu bihurikiye muri uyo muryango mu ntago zano makuru muca mu vyumva. Ishigwaho ry'igisirikare kimwe gihuza ibisirikare vya leta ya Gitega na Kinshasa ngo nta karusho bizozana ahubwo ngo bishobora gutuma ibintu biyangara. Murano makuru muraza kumva uko bisigurwa n'umuhinga kurikiranira hafi ibijanye n'ibibera mu karere k'ibiyaga binini. Mu ntara ya Cibitoke naho havugwa imyidogirangwa mu badandaza b'ibinyobwa by'ishirahamwe Brarudi aho bagiriza bene ububiko bw'ivyo binyobwa ko babitanga ku kimenyane. Mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Ndasubiye kubaha ikaze duhera no makuru mu gisata ca politiki naremeje kubabwira nciye ku masonga kuva kuri wa 2022 mu kakaro Burundi nibwo buramutswa umuryango w'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko. President Evariste Ndayishimiye akoreye mu ngata President wa Kenya Uhuru Kenyatta yararongoye uwo muryango wa EAC kuva muri Ruhuma mu mwaka wa 2021. Ubwo burongozi rero babubisikanije ko mu nama igiri ya 2022 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa EAC yabaye kuri wa gatano Arusha mu gihugu ca Tanzania. Ni nkuru twateguriwe na Marie Ange Irakoze. Perezida Evariste Ndayishimiye yatangajwe icese ko ari we agiye kurongora umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ari we yarasanzwe ari muri ayo mabanga. Ibirori vyo kumushikiriza icese ayo mabanga bikaba vyabaye igihe bariko basozera inama y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango yabaye kuva kwa 2021 kugeza kwa 2022 mu kakaro uyu mwaka turimwo. Mwijambo ryiwe inyuma yuko yari amaze gushikirizwa ayo mabanga Evariste Ndayishimiye yavuze ko agiye gukora uko ashoboye kugira ngo ateze imbere ihangiro umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko wishinze. Mu vyihuta Evariste Ndayishimiye azokwihatira ko yavuze ko ari nko guha akaryo abagore n'ugwaruka kugira ngo babone kuronka imyanya y'akazi mu muryango yongere ateze imbere ikoreshwa ry'ururimi rw'igiswahili mu muryango. Evariste Ndayishimiye yemeye kandi ko azoteza imbere isoko rusangi agire ko yihutishe iyinjizwa ry'igihugu ca Somalia mu muryango. Kuvejo rero inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere yashinze ko umugambi w'iyinjizwa rya Somalia mu muryango watanguye kandi ko ibikorwa vy'isuzuma bishobora kumara imyaka 2. Bisaba rero ko umuryango utuma abahinga kuja kwirabira nibico gihugu gikwije ibisabwa kugira cemererwe kwinjira mu muryango. Itangazo risozera inama ryavuze ko abakuru b'ibihugu bategetse inama y'abashikiranganji b'akarere gukora vuba kugira ngo uwo muryango mushasha wakigwe kandi ko barindiriye icegeranyo cabo mu nama y'abakuru b'ibihugu b'akarere ka Afrika y'ubuseruko igiri ya 2023. Abakuru b'ibihugu bane rero bari bitabiriye iyo nama ni Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Uhuru Kenyatta wa Kenya na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. U Rwanda, Kongo na Sudani y'Epfo vyari vyarungitse intumwa. Tukiri ngaho nyene rero urongo yishirahamwe Fokode riharanira agateka kazina muntu avuga ko ari intambwe idasanzwe ku bijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Pacifique Inahazwe harakeza umutegetsi mushasha aramutswa umuryango wa Afrika y'ubuseruko ariko akamenyesha ko mu myaka 2 President Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi bw'u Burundi atashoboye kuba umukuru w'igihugu atwarira bose. Akibaza ingene azoshobora gukorera
kurengera inyungu z'ibihugu byose biri muri uyo muryango. Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Kuba muri kino gihe Uburundi bwashikiriwe kandi bakabureka bukatwara umuryango, novuga ko ari intambwe ntoyi mu bijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu uravye uko ibintu vyahora vyifashe kuva mu 2015. Umuntu yomukeza ariko hakaca haza ikindi kibazo gikomeye cyane. Kuba muri ayo mabanga ikimwe, ariko kwerekana ko yashoboye ni kindi. Ikibazo kica kiza. President Evariste Ndayishimiye amaze imyaka 2 arongoye igihugu cy'u Burundi. Yaje asanga igihugu kiri mu njyane zikomeye zatewe n'ikiringo ca gatatu cuwo yasubiriye President Nkurunziza. Abarundi bari bamwiteze ko yoshobora kuza akaba umuntu asubira gufatanya abarundi batatanye muri kino gihe. Ariko muri iyo myaka 2 iheze uko yigenjeje vyaramunaniye gushobora kuba president w'abarundi bose, aguma ari president w'akagwi gato kemeye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Mu gihe Uburundi bukeneye kuvugwa, maze abana b'Uburundi basanzaye batatanye bagasubizwa hamwe bakaba abana b'igihugu kimwe. Rero gushika ubu ko atarashobora kuba president w'abarundi bose, ubwo azoshobora kuba umukuru w'umuryango wose, amenye gukorera inyungu z'ibihugu byose bigize uwo muryango, yongere amenye gukorera abanyagihugu bose bari muri uwo umuryango ntave awuhindura inyundo yo guhonda cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Pacifique Ninahazwe afise amakenga kandi y'ingene President Ndayishimiye agiye kwifata mu bihugu bigize uyo muryango wa Afrika y'ubuseruko ndetse n'u Burundi burimo mu gihe bisanzwe biri mu ngorane zitandukanye. Akavuga ko President Ndayishimiye azokezwa amaze kwerekana intambwe yashitseko. Dusubire twumvirize Pacifique Ninahazwe. President Evariste Ndayishimiye yagiye muri ico kibanza mu gihe umuryango ufise ibibazo bikomeye muri kino gihe. Ubwa mbere bwo hariho zino ngorane zo mu Burundi nari mpejeje kuvuga. Murazi ko hariho nk'abarundi batavuga rumwe n'ubutegetsi baheruka kwandikira umukuru w'igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta yahora arongoye uwo muryango, bamusaba ko yotunganya ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi nabo batavuga rumwe, harimo n'imihari yafashe ibigwanisho. Mbega none uyu munsi ko Ndayishimiye ari wenyene agiye kurongora uwo muryango, azoshobora kwibera muganga, azoshobora kwibera umuhanuzi, azoshobora kurengera inyungu z'ivyo afata ko ari inyungu z'ubutegetsi bwiwe, maze atangure kubona inyungu z'abarundi bose, abone ico abarundi bose bakwiye gukura muri uwo muryango? Ico ni kibazo. Aje kandi mu gihe hari kwavuga bino bibazo bikomeye mu gihugu ca Kongo, ibibazo bivugwa hagati yo Rwanda na Kongo, ibibazo bivugwa by'intambara yindi shasha iriko irakomera muri ico gihugu, ibibazo by'imigwi ifise ibigwanisho yindi myinshi cyane iri muri ico gihugu. Mbega President Evariste Ndayishimiye azoshobora kugira igihagararo gikwiye cyo kurengera ibibazo, agaheza agatora umuti w'izo njyane, ntave ahinduka uwugwanisha ibihugu n'ibindi, wahava asanga aza ku ruhande rw'ibihugu bimwe akaca arondera gukoresha ikibanza afise kugira ngo agirire nabi ibihugu navyo asanzwe yanka? Agiye kwifata gute muri ico kibanza? Rero twebwe cyane cyane tuzomukeza turavye ingene azorangiza umwaka yari yigenjeje mu kurongora uwo muryango. Kumbure adutangaze, atwereke ko bwa bundi President Ndayishimiye ari umugabo w'ijunja n'ijambo, azi kurengera ibibazo, akamenya gutora umuti hagati y'amareta n'abanyagihugu, hagati y'ibihugu bishobora kuba bifise ibibazo. Cyane naho dusange yagumye ari wa wundi nyene twari twiteze, atazi kurengera ibibazo, ahubwo ugasanga aba mu bakomeza ibibazo. Ni ngaha abantu bazomubonera koko ko ikibanza yari akibereye muri kino gihe. Uwo yari Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Ugushinga umugwi w'abasirikare bakorera hamwe ugizwe n'abava mu Burundi hamwe n'abava mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi mu ntumbero yo gutuza imigwi yitwaje ibirwanisho mu buseruko bwa Kongo y'intwaro rusangi nyene mu bishobora gutuma umuriro waka mu karere. Uwo ni umwihwezo wa Colette Blackman, umuhinga akurikiranira hafi ibibera mu karere k'ibihugu by'ibiyaga binini, akamenyesha ko ugushinga umugwi bene uyo harimo ibihugu bikomiriwe arukongera ikibi mu kindi. Tumwumvirize.
Je pense que c'était extrêmement dangereux parce que ça peut signifier. Nibaza ko ari bibi cyane kuko bishobora gusigura ko ari ukugira mpuzamakungu iyo ntambara yo muri Kongo yari inasanzwe yaragizwe mpuzamakungu. Ingingo y'i Nairobi yo gushinga igisirikare cy'akarere ka Afurika y'ubuseruko kugira kirungikwe muri Kongo ubwayo yari inasanzwe ari akaga kuko yakumira u Rwanda. Ugukumira kimwe mu bihugu by'akarere rero bikaba bishobora kugira ingaruka mbi kuko bariyo bashobora gukora ibyo byose bishakiye. None ngaho hazanywe uwundi mugwi wa gatatu ugizwe n'ingabo za Kongo n'ingabo z'u Burundi. Jewe mbona ko ibyo bintu ari akaga cyane rwose. Ibyo mbere binashobora gutuma n'igisoda MONUSCO kitakigira ijambo. MONUSCO n'uburyo ifise bwose ntiyigeze ishobora kugarukana amahoro muri Kongo biturutse ku bintu byinshi. None ngaho ubu naho ngo hagomba haze umugwi w'ingabo ugizwe n'iza Kongo n'iz'u Burundi. Iyo byerekana ko buri gihugu gifise inyungu gikurikirana muri Kongo. En tout cas, chaque force étrangère vient au Congo pour son propre intérêt. Chacun a des enjeux particuliers. Le Rwanda. Igihugu kimwe kimwe cyose gifise ibyo cyisangije gikenera gukemura muri Kongo. U Rwanda ni inyungu z'umutekano kubera muri Kongo hariyo aba FDLR. U Burundi nabwo bufise ababugwanya bwifuza guhiga muri Kivu y'ubumanuko. Nta gihugu rero kitokwifuza kuja i Kongo. Nico gituma rero ubwa mbere Kongo itegerezwa kubona ko ari inshingano zayo ko ishira uburyo mu gisoda cayo kugira gikomere, igire igisoda kitamunzwe na ruswa. Aha rero ndahashimikira cyane. Ico gisoda rero nico coheza kigakingira imbibe z'igihugu. Ariko ico gihugu nicaguma kizeyinze kirindiriye ko ibihugu bibanye canke amakungu aribo baza kubafasha gukemura ibibazo vyabo, bazoja mu njyane zikomeye zishobora gutuma mbere igihugu gisambuka. Il s'enfoncera dans les troubles avec des risques même de déclassement du pays. Umuti w'ingorane z'akarere rero ngo nuko buri gihugu cobanza kigatunganya ingorane zicega imbere yo kurondera kuja gutunganya iz'abandi. Dusubire twumvirize Colette Blackman n'umuhinga akurikiranira hafi ingorane z'akarere. Buri gihugu cyo mu karere gitegerezwa gukora ku buryo ubutegetsi bwaco butajogajoga, bukaba ubutegetsi butarondera kwisamburirako, bukaba ubutegetsi butama buriko butoteza abanyagihugu ku buryo abari bwo bwonyene butuma havuka ababugwanya. Buri gihugu gitegerezwa gukingira imbibe zaco. Imbere yo kurondera kuja gufasha abandi ntibabanze batunganye ibyabo, bareke gutuma havuka ababagwanya biturutse ku mvo zaba iza politike zaba iz'ubwoko canke mbere ku mvo zo kwikwegera ko iby'igihugu bishobora gutuma hari abiyumvira gushinga umugwi w'igisirikare irwanya ubutegetsi mu nyuma igahungabanya umutekano. Qui vont accroître le désordre. Le Burundi doit d'abord régler ses propres problèmes, avoir un pouvoir. Uburundi nibubanze buhimure ibibazo byabwo, hashingwe ubutegetsi bwemewe na bose buvuye mu matora atarimwo amahinyu. Nico kimwe no muri Kongo. Nibakure akajagari mu gisoda cabo, ubutegetsi nabwo bwiyubahirize mu gukura akajagari mu burongozi bwose bw'igihugu. Nibaza ko kandi ari uburenganzira bw'abanyagihugu ba buri gihugu ugusaba ko ababatwara batunganya neza ivy'igihugu. D'exiger cela de la part des dirigeants. Tubibutse ko hari inzandiko ziva mu bisirikare vya Kongo no Burundi zerekana ko ivyo bisirikare bibiri bigiye gushinga inteko zikorera hamwe mu ntumbero yo gutuza imigwi yitwaje ibirwanisho icumbitse mu buseruko bwa Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Kongo. Ubujanye n'intwaro, abasirikare b'abarundi bagiye kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia mu rwego Artemis basaba kuronswa agahembo kabo k'amezi 4 mu gihe barungitswe muri ubwo butumwa mu mpera z'umwaka uheze w'2021. Abo basirikare bavuga ko baronkejwe igice c'ako gahembo ibiheza bigashira mu buzima butoroshe imiryango yabo. Ni nkuru tubaza
Onezime Dushimagize. Abo basirikare basaba kuronsa agahembo kabo k'amezi 4 nabo mu mabataliyo ya 32 ya 33 n'iya 34 bari kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia mu rwego ATMIS. Barungitse muri ubwo butumwa mu mpera z'umwaka wa 2021 bagiye kugombora abasirikare bo mu mabataliyo ya 57 ya 58 n'iya 59 bari mu yahoze ari Amisome. Abambere muri abo basirikare bafashe indege bagana igihugu ca Somalia kwigenekezo rya 18 Munyonyo, abanyuma nabo kuwa Kigarama umwaka wa 2021. Amakuru atangwa na bamwe mu ngabo z'u Burundi zo mu mabataliyo ya 62 ya 63 n'iya 34 bo mu rwego ATMIS bavuga ko urwo rwego rukiri Amisom baronse agahembo k'amezi 4 gusa ku mezi 8 bazokwiza neza na neza mu mpera z'uku kwa Mukakaro. Ako gahembo abo basirikare beko basaba nako kuva kwigenekezo rya mbere ndamukizo uyu mwaka wa 2022 ego urwego Amisom rwahindura izina rukitwa ATMIS. Uko guteba kubaha agahembo rero ngo biraheze bigashira mu buzima butoroshe imiryango y'abo basirikare. Umwe muri bo aravyigana. Amisom urabona ko yakunze gushikira 31 mars 2022 ATMIS yashitangwa na premier avril igihembwe gushikira 31 mars. Baganda baronse amezi 9 rero ubundi baciye butanga amezi 4 abo twagomboye batanze ukw'indwi ukw'umunani ukw'icenda ukw'icumi bari bahaniye amezi arenga 5 abumva bampaje umwaka uheze amatwebwe urumva ko bari umwaka uheze natwewe mu yasohotse twakiza gushikirwa ku mezi 4 turakora ariko urumva ko bitoroshe dufise imiryango atari kabisa. Kuri ivyo uruganda rw'iradiyo RPA rwagerageje kurondera Colonel Fulbert Biyereke avugira igisirikare c'u Burundi ariko tukaba tutashoboye kumuronka. Onezime Dushimagize urakenuye mu kanya amakuru twabateguriye arabandanya. RPA. Uruhombo ni rwinshi mu banyagihugu bafise amatongo ari muri quartier Kizingwe Bihara zone Kanyosha ya commune Muha mu gisagara ca Bujumbura. Kuva hatanguzwa ibikorwa byo gutunganya ayo matongo mu mwaka wa 2014 ntibarayashikirizwa gushika ubu. Ni inkuru ya Ines Gakiza. Kuva leta itangwa ibikorwa byo gutunganya quartier Kizingwe Bihara viabilisation mu rurimi rw'igifaransa, bene amatongo barindiriye ko ivyo bikorwa bihera kugira ibisata vya leta bibasubiza amatongo yabo atunganijwe neza. Amasoko yacu mu bahafise amatongo ababazwa nuko bamwe baciye basaba amadeni amabanki bizeye gutangura imigambi yabo ivyo bikorwa biheze. Ariko imyaka irenga 5 iraheze batarashikirizwa amatongo yabo, ibibatera agahombo kanini. Kutwima ayo maparcelle yacu byaduteye uruhombo runini cyane. Hari abantu bari twasavye ingurane mu mabanki kandi zibwirizwa kunguka buri kwezi buri mwaka kuva mu 2014 ubwo turiko turagereza imyaka 9. Ni kuvuga n'izo ngurane ubu amahera maratu ntabikika ucisanga yamazwe n'utundi. Hambavu yaho rero aho ubupanze inzu bwirizwa kuguma ikurariha mu gihe muzi nk'abakozi ba leta ubu imishahara ari nica ntikize. Ibyo rero byazaniye ingaruka mbi nyinshi imiryango yacu. Abanyagihugu bafite amatongo muri quartier Kizingwe Bihara basaba leta kubaronsa amatongo yabo no kubashumbusha ku gahombo bagize. Turasabye rero ubishoboye wese bana agateka kazina muntu abari mu nzego z'igihugu bagikunda abanyagihugu kugira ngo bumva kamo kacu batuvugire kugira ngo turenganurwe dusubizwe ubwo burenganzira twatswe n'ubabwirizwa kubukingira. Dusabye rero dushimitse ko tworoswa izo parcelle zacu mu maguru masha hanyuma tugahabwa n'indishaka y'ibyo bintu turiko turahomba. Mu kiganiro abavugizi b'ubushikiranganje butandukanye bagize ku wa 5 w'indwi iheze, ico kibazo c'amatongo yo muri quartier Kizingwe Bihara carabajijwe. Mukenguruka Jeanne avugira ubushikiranganje bw'inyubako ibikoresho vya leta n'uburaro yishuye ko mu minsi iri imbere bagiye guhabwa bose amatongo yabo. Igice cya Kizingwe Bihara cyaratunganijwe kugira ngo abenegihugu banyine amatongo n'abasavye amatongo muri leta bayashikirizwe. Rero mu minsi iri imbere ikibazo cyaraheze banyine amatongo duhereye ku basangwa hanyuma hakurikizwe abatatse amatongo muri leta bazobereka amatongo yabo. Ivyo bikorwa byo gutunganya quartier Kizingwe Bihara byatanguye mu mwaka wa 2014.
Ines Gakiza. Tuve mu gisagara ca Bujumbura tuje mu bumanuko bw'igihugu aho musitanteri wa komine Kayogoro intara ya Makamba yagirizwa n'abanyagihugu gutwaza umukazo. Ni mu gihe aherutse gukura umukuru w'umutumba wa Sampeke agira ko aranamupfunga haraheze indwi renga amuhora kutaba yaraserutse mu bikorwa abategetsi mu ntara bariko barakoresha. Eroge Divin Remesha mwidonido. Ikurwa mu mabanga yo kurongora umutumba Sampeke zone Bigeni muri komine ya Kayogoro byashikiye niyunge ko Serge bigakurikirwa no gufungwa kwiwe bifatwa nko kurenga amategeko na bamwe mu banyagihugu. Intandaro ya byose yabaye inama buramatari wa Makamba yari kugira n'abarongoye imitumba yo muri zone ya Bigeni hamwe na musitanteri wa Kayogoro kuwa 12 mu kakaro uheze. Ukutaboneka kwa niyunge ko Serge mu kwakira abategetsi bari baje mwiyo nama kwamuviriyemo ibihano nkuko vyigana n'uwabibonye. Rero bitegetswe na chef de zone yuko iyo nama ya buramatari iza kuba amasaha 5 ariko kandi hari hasanzwe hariho iyindi nama yabwiriza gutanguzwa mu gitondo y'abagendana ubumuga na Croix Rouge barafise gusohora abamaze iminsi baforomwa mu myuga kandi na buramatari baca bashikayo hakiri kare na saa 5 itaragera basanga hari wa kabiri wiwe baca baramutelefona mu maziyari yagize agire gutya asanga baje kumutora ahubwo bamujaniyo amatari bari santeri yamubwiye yuko akuwe mu kibanza ciwe kuza gufungwa mahinga abiri. Niyunge ko Serge yavuye amarindwi imwe mu munyororo kwa 19 mu kakaro. Abanyagihugu bo ku mutumba Sampeke bamenyeshejwe ko bagiye kurongorwa n'uwagira kabiri ku rutonde rw'abahanuzi bo ku mutumba. Ivyo bo babona ko byo babifitanye isano n'amatati yigeze kuba muri kahise. Shobora kuba ari ibindi yazize kuko kuva n'imbere no mu matora igihe yatorwa amajwi yari yarayibwe uwo nyine agiyeho niwe yari yabonetse ko atwara umutumba biba ngombwa yuko uwo mukuru w'umutumba yakuwe agenda kubaza bamaze kurabasanga nawe afise amajwi menshi murumva yuko haciye haguma akantu. FPR yahamagaye buramatari wa Makamba ngo zirazanye Françoise hamwe na musitanteri wa Kayogoro Ndayiragije Antoine ngo twumve ico bavuga ariko nta numwe yashimye kugira ico bivuze ko. Mwomenya ko kubijanye n'ikombogwa mabanga yo kurongora umutumba itegeko rigenga amakomine rivuga mu gice ca 6 ingingo ya 47 ko musitanteri afite uburenganzira bwo kubikora mu gihe umukuru w'umutumba yakoze ikosa ritihanganirwa ariko naho nyene inama mpanuzwa jambo ya komine ibanje gukorana ikavyemeza. Arakoze Eroge Divin Remesha. Mu bijanye n'ubutungane naho ingendo y'abacamanza baka amafaranga imbere yuko bashira mu ngiro urubanza ntaho itaniye no guhohotera abanyagihugu. Ivyo bishikirizwa na Janvier Bigirimana yize ivy'amategeko inyuma yaho abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba bidogeye abagize igisata cy'ubutungane ko barya ibiturire bakongera bakabananiza mu gushira mu ngiro imanza zabo. Kubwiwe ngo abo bacamanza bari bakwiye kwikubita gashi bakamenya uko ibyo bakora bicafuza urwego rw'ubutungane. Umushingwamanza Janvier Bigirimana ni kuvuga rero iyo umucamanza yatse amafaranga imbere yuko ashira urubanza aba yaciye ivyo no guhohotera abanyagihugu no kujya ibiturire ivyo navyo bikaba binyuranye n'amategeko maze bikabihanwa n'amategeko mpanavyaha y'u Burundi tutibagiye ko binyuranye n'akarangamutima kagenga umwuga wo guca imanza mu Burundi. Ntivyumvikana rero ngene abacamanza baburagiza abanyagihugu mu gushira mu ngiro imanza babaciye mu gihe tuzi yuko izo manza ukuzica taco vyoba bivuze mu gihe imanza baciye batazishize mu ngiro hisunzwe amategeko. Twosaba rero yuko abo bacamanza b'Imakamba co kimwe n'abandi bose bakora nkabo bokwikubita gashi bakamenya yuko ivyo bakora bicafuza urwego rw'ubutungane kandi biburagiza bitoteza abanyagihugu bajerwe gutunganiriza bakamenya yuko mu gihe uburyo bwo gukoresha budakwiye ari leta yonyene itezwa kubutanga. Naco bituma rero ivyo byo gukwaka amafaranga ari ingendo igayitse, ingendo ihohotera abanyagihugu kuko abanyagihugu bwabo basanzwe batanga amakori kugira ngo ubutungane bukore. Ntibosura kwakwa yandi mafaranga mu kugira ngo ubutungane bubandanye bukora ivyo bwategezwa kubakorera. Canje
y'ubutungane bwari bwarigeze guhasha twumviye n'umunsi iyo ngendo isubira gusasigwa indava n'abacamanza bamwe bamwe batikubisha agashingo babihebe amateka akurikizwe bakurikiranwe ku vyaha vyo kurya ibiturire canke bahabwe ibihano bibereye bijanye n'ivy'akazi hisunzwe amategeko. uwo yari umushingwamanza Janvier Bigirimana. Hari imyidogo myinshi mu badandaza b'ibinyobwa vy'ishirahamwe Brarudi mu makomine atandukanye agize intara ya Cibitoke na cane cane muri komine Rugombo. Intandaro yavyo ni urongoye ububiko bukuru bw'ivyo binyobwa vya Brarudi ico bita Mega SSD yagirizwa gukoresha akanwana wa mama canke mpinga yanje mu gutanga ivyo binyobwa. Idonido na Eric Niyonzima. Iyo myidogo y'abadandaza ibinyobwa vy'ihinguriro Brarudi na cane cane abadandaza inzoga iva ku itunganywa ribi n'itangwa ry'ivyo binyobwa. Itunganywa ribi bavuga ko rikorwa n'uwo batazira Sixpert nk'uko bishikirizwa n'uwo badandaza. Sixpert asanzwe ari nawe aramutswa ububiko bukuru bw'ibinyobwa vya Brarudi yagizwe gukoresha mpinga yanje mu guha ibinyobwa abanyamitahe bitura ubwo bubiko bw'ihinguriro Brarudi muri komine Rugombo. Amakuru ava mu banyamitahe basanzwe barangura ivyo binyobwa amenyesha ko mu bisanzwe bo bahora baja kurangura ibinyobwa mu nyuma nabo bakaja kubitanga ku badandaza bato bato basanzwe babitura kuki umwe wese akaronka ivyakeneye atakibazo. Ariko muri kino gihe abo banyamitahe bavuga ko iyo bagiye kurangura kubiko bukuru aho muri komine Rugombo witwa Sixpert aca bayintonde zo bategezwa guha inzoga mu babitura. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko abo baba bari kuri izo ntonde araba bamufumbatishije ikintu kugira baronswe ibinyobwa imbere y'abandi. Muri kino gihe rero ingaruka z'iyo nyifato y'uwarongoye ububiko bw'ibinyobwa vya Brarudi zatanguye kwibonekeza. Bamwe mu badandaza ibinyobwa vya Brarudi muri komine Rugombo bamenyesha ko abanyamitahe barangura ivyo binyobwa batagifise umwidegemvyo mu kudandaza ibinyobwa vyabo kubera mu kurangura bacabaha intonde zabo bategerezwa kubiha. Iruhande y'ivyo n'abadandaza bato bato bicibagora kuronka ibinyobwa badandaza mu gihe benshi muri bo batarenza nk'ikazi ya 2 canke 3 ibituma kubaho kwabo bibingorane muri kino gihe. Uruganda rwa RPA rwarondeye uwitwa Sixpert aramutse ububiko bukuru bw'ibinyobwa vya Brarudi mu ntara ya Cibitoke atwishura ko umudandaza wese afise ikibazo yomwegera bakabivugana. Mu kiganiro kw'isoko cuno munsi dushimikira ku mwimbu uva mu burimyi mu Burundi. Kw'isoko tugishikirizwa na Emile Nibasumba. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Naho idatanga ibiharuro leta y'u Burundi ivuga ko umwimbu wagenze neza mu gihugu muri uwo mwaka. Abahinga bo bavuga ko ari imvugo ya politike. Mu kiganiro kw'isoko cyo kuri uwa 2023 mukakaro mu 2022 twavuganye kandi n'abarimyi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Hari kuwa 15 mukakaro uw'umwaka w'2022 haraheze indwi aho umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabajijwe ibimaze kurangurwa na Evariste Ndayishimiye mu myaka 2 amaze ku butegetsi. Alain Diomede Nzeyimana yaravuzemwo n'ibijanye n'uburimyi. Muribuka yuko nk'igiterwa c'ibigori casahirije cyane aho abene Burundi babirimye kandi n'ibiciro bikaduga kuko abadandaza bahora bikika mukiza bakabaha amafaranga y'intica ntikize. Nyine cyubahiro umukuru w'igihugu arakebura abarimyi kutarira amatama yose mu gusesagura umwimbu, akabasaba kubungabunga mu kubika mu bigega rusangi kugira ngo baze bawikoreko mu gihe bikenewe mu kurangura imigambi yabo. Uwo mwimbu wo kubika mu bigega bamwe mu barimyi bavuga ko atawuhari. Bagenzi bacu ba Television Renaissance baravuganye n'abarimyi bo mu ntara zitandukanye. Ko mwaka weze twashobora kuronka ubutore 5 kuduka, ariko uwo mwaka nta n'itoni imwe umuntu ashobora kwimbura bivanye n'ibihe bibi twaciyemwo cy'ukuburo ifumbire. Umuntu akazaza kuronka umwavu atevye cyane, igihe cyararenze no gucegwa twacewe cyane kuko twabonye turindiye ngo umwavu byo twarimye biracikirirwa duhomboka. Uruhombo twagize ntirugiko rungana.
ku bigori ndonka ibiro 800 hamwe yanzosanga turi ahantu hatari hanini narose 400 gusa. Ibiharage nibyo ku mpeshi misanzwe dushimikira ko cyane ngahe wacu mu Kayanza nahora ndonka ibiro 1200 ariko nimbo ibiro 500 gusa. Icyabitumye hanini nishira hamwe fomi mu bisanzwe turi ngahe wacu mu Kayanza turariha amahera kugira ngo bazoduhe ifumbire yo duteza ariko iyo fumbire yaratevye twararindiriye rero naratevye hamwe ndapfa gutera ubu nyisi yaratiputse kandi mu ifumbire ntuheza ngo wimbure. Uko ikirimo cagenze uno mwaka numva ko cagenze nabi cyane kandi imvo aho zavuye sahandi hageze mu mezi kanaka turatanga amafaranga ifumbire maze tugatanga inusu. Iyo rero twegereje kurima bakongera bakayizana hanyuma tukata turiha yarasigaye ariko hageze kuza gutora yafumbire irayikena iranga kuyizana kugiye cyemewe n'amategeko gusa bituma imaze kuza tuyironka insigane hanyuma ikirere naco ariko kidasezerana tumaze gutera imvura ikika n'ingoga ivyo twateye bitarera nk'ibiharage ibigori vyari vyamaze guheka biranka kuzuza bituma duhomba gutyo. Faustin Ndikumana wabona ko kuvuga ko umwimbu wagenze neza ari ukubesha. Bimwe mu vy'uwo muhinga mu bijanye n'ubutunzi yisunga ni biharuro byatanzwe ni banki nkuru y'igihugu. Imvuga yo kuvuga ko umwimbu ukwiye ibanza gufatira ku vy'abarundi bakeneye gufungura ku munsi ugaheza rero maze kubona ivyo bikeneye mu vyimburwa byose kanaka kugira bafungure neza gatatu umunsi bashobore kuronka amakara kwirwa curaba ibikenewe ku mwaka ugacuraba umwimbu wimbuwe ku matoni urazi matoni akenewe niko bimeze. Nta mwimbu uvuga ngo ni urashimiye mu kirere ivyo nivyo ukunda. Ica kabiri nuko les statistiques za bere byo kuva ryari mu isero z'amadizi ko zirasohoka zuma zerekana ko Burundi turi importateur net nuvuga ko duhari igihenge gihari twamukeza kugura ibintu vy'imburwa hanze. Ikiraro noho no mu nama rukoma y'uburimyi aheruka yerekana ko igihenge cyari 30%. Kugira gatatu nuko uravye ibiciro vy'ibiribwa ku isoko nyine bingana nyine biguma biduga na sistebu ivy'igwisohora vya inflation vy'ibiciro vyerekana yuko ibiciro vy'ibiribwa arivyo biduza inflation muri rusange. Yarenga 10% ibiharuro bibiri uwo mwimbu uboneka mu ibiciro bikirwa abahinga mu by'ubutunzi tuzi yuko uko ibintu biduga ibiciro bya bidakwiye ahantu hose babiri. Ubugira kane ni vy'inzara biguma mu gihugu uwo mwimbu gumuvugwa na statistiques za bere biziheruka zerekana yuko 40% y'abarundi usanga ngo bashobora kumara umunsi umwe batariye. Yerekana ko 46% y'abarundi bashobora kumara umunsi bafise imyitwarariko yo kurondera ico bafungura batazi ko bakiwuba. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba radio Inzamba, Faustin Ndikumana asaba ahubwo leta gutorera inyishu ikibazo cy'amatongo no guha ubuhinga bukwiye abakorera mu gisata cy'uburimyi. Gisata cy'uburimyi cy'u Burundi gifite ingorane nyinshi kuko uravye bwa mbere hoho abavango 90% n'abarimyi mugabo karabo mwimbu twimbura muri rusange ni 40% y'umwimbu mu gihugu ha munsi imbere ukacuraba amase bafe barundi hari turasingwane y'amasi ategeza gutorerwa inyishu 30% n'abarundi usanga atamasi bafise amasi ugasanga ari kwiharizwa n'abantu bamwe bategeza ugasanga abandi barundi bari kwabura amasi barima kwera ikintu caho barima barundi bufintu catangwe kuba ikibazo kubera gitunganijwe nabi. Hariho ubushobozi bw'abarima professionalisation ubuhinga bafise n'ingene bakurikirana ibintu barongere bakurikirana ibya bya vulgarisation uravye imiti ingwara zitera ibitegwa imiti ubushakashatsi buzana imiti hakiri kare usanga biteba ubona by'ibitungu usanga hacamara umwanya munini yuko leta ica yihuta gutora inyishu. Hariho usanga ifumbire idakwiye byose itegeza gutorerwa inyishu. Ikindi reba karaba yuko ayo mastatistiki bakugurura ibindi bigasubira kuva hanze abantu bamaze kuronka uburyo ushobora kugira ubutunzi bw'igihugu abantu bakaronka uburyo abandi bashaka kuvyinjiza bikagurirwa ku isoko kuko ibihugu byose ibyo bihugu bikomakomeye byateye imbere bya Maurice bya Singapore suba ko birima byose wabo kubera ikimwe usanga abantu babayeho neza bafungura neza.
Ibanki ya Afrika y'iterambere BAD ivuga ko mu Burundi hari ingorane ikomeye ijanye no gufungura, ikavuga ko mu bihumbi 2021 Uburundi bwari mu bihugu bibiri vya mbere bifise abanyagihugu bashonje kurusha abandi ku isi. Ibanki y'isi nayo ikavuga ko abarundi 2 kuri 3 badashobora kuronka imfungurwa zihagije ku munsi. Aha akaba ari ikiganiro ku isoko kigarukiye. Mwese maduteze abiri turabakengurukiye. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho kuwa gatandatu za Imana ibishatse. Cyari ikiganiro ku isoko. Arakoze Emile Nibasumba kuri ico kiganiro ku isoko ahejeje kudushikiriza. Imbere yuko dusozera ano makuru tubabwire inkuru z'umubabaro. Musenyeri Venasi Bacinoni yahora arongoye diocese ya Bururi yaraye arengutse Bukama. Venasi Bacinoni yatiwe mu ibanga ry'ubusaseredoti kwigenekerezo rya 20 ndamukiza umwaka wa 1965 araheza aronswa ibanga ry'ubwepiskopi kuwa 8 Nyakanga umwaka wa 2007. Kubera imyaka Musenyeri Bacinoni yasezeye amabanga yo kuba umwungere wa diocese ya Bururi kuwa 15 Ruhuma umwaka wa 2020 agiye mu karuhuko k'izabukuru acakorerwa mu ngata na Padiri Salvatore Nicitegetse. Uyu mwungere akaba yari yavukiye mu Kiririsi muri komine Rutovu intara ya Bururi kuwa 20 Ruhuma umwaka wa 1940 akaba shengeye afise imyaka 82. Urundi yaraye asezeye isi muri iri joro ryakeye n'umushingwa manza Isidore Rufyikiri. Yararanguye amabanga atari make mu gihugu mu gisata cy'ubutungane, aranarongora urwego rw'abashingwa manza mu Burundi mu kiringo c'imyaka 6. Umushingwa manza Isidore Rufyikiri yaranakoze kandi mu buserukizi bw'u Burundi mu gihugu ca Tanzania, araba n'umuhanuzi mu biro kwa Perezida Yohani Batista Bagaza. Akaba yaraye aryamiye ukuboko kw'abagabo mu gihe yari mu rwego rw'abashingwa manza mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Akaba yari n'umushingwa manza muri sentare ya Afrika y'agateka ka zina muntu. Isidore Rufyikiri ni umwe mu Barundi bari bahunze kuva hadutse intureka mu Burundi mu mwaka wa 2015. Akaba yarashinze umuhari wa politike witwa Mohena. Yavukiye muri komine Bugendana intara ya Gitega mu mwaka wa 1954. Akaba yitavye Imana ku myaka 68. Radio RPA ijwi y'abanyagihugu ikabihojeje imiryango yarayibuze. Nuko rero nshuti namwe bakunzi ba Radio RPA, ni hano duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri no wa 2023 mu kakaro umwaka wa 2022. Mwakoze mwebwe mwese mwafashe akanya ko kuyakurikira. Bagenzanje bayatororokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva nabo nyene bakenuye. Amangare ninge ko mwari kumwe kuri micro nkaba ndabike banuye nongera ndanabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu.